mu gihe Minembwe Rugabo na Nyarugabo eka na Vuvuzera hariya hakurya ya Kanyaru birigwa bararira batakamba ku mbuga ngurukana bumenyi eka bakanyuka Lawrence ba Steve Wembi n'abandi benshi basanzwe bari mu mugwi wa RDF Inkotanyi abasogosi birigwa baratakamba batatabiza ko mu Minembwe hariko hararaswa abasivile haramareresi akomeza kuja ku mbuga ngurukana bumenyi canke akomeza gushirwa ku mugaragaro na Wazalendo FRDC yaba mama abanyokuru iyo tuvuze abanyokuru abari umuntu w'imyaka 70 kuduga abo ba mama canke abo banyokuru bariko barafatanwa ibigwanisho ku bwinshi bakavuga ko bagenda barabigura amafaranga ari hagati ya 50 n'amafaranga 100 y'amakongomani mu Minembwe kandi amaborogo ni menshi ko drone ngo zibabangamiye mu gihe Angola eka n'ibindi bihugu bisanzwe bijejwe guhuza canke kugarukana amahoro mu rasirazuba bwa Kongo vya decrese canke birasaba ko hoba cessez-le-feu kuva igenekerezo rya 18 ukwezi kwa kabiri umwaka n'umwe turi mu 2026 Tshisekedi yaraye agavye ikirombwe canke inganzo mu Kirundi y'Irubaya ikaba nayo iri kiravugisha abantu benshi cane AFC M23 n'abandi benshi basanzwe bashigikira ibikorwa bigayitse ubwicanyi kwiba gusahura gusambanya no gufata ku nguvu abana bakiri bato hari mu rasirazuba bwa Kongo vyifashe gute kino kirombwe Tshisekedi akabaye leta zunze ubumwe za Amerika ni kimwe mu birombwe leta ya Kongo canke ni kimwe mu nimwe mu nganzo leta ya Kongo yahisemwo guha leta zunze ubumwe za Amerika mu masezerano bagiraniye y'ubucuruzi no gucukura cobalt ubutare muri rusangi hari mu rasirazuba bwa Kongo turaza kurabira hamwe kandi vyifashe gute ko ingenzi zatanguye gusesekara mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndavuga cyane intumwa zijeje rava muri Union Africaine aramadelegation angahe ariko umwanya no adukundira turaza kubashiramwo imwe mu reresi ya Dr Mamadou Tangara akaba ari représentant spécial de l'Union Africaine pour le Mali et le Sahel amakuru neza na neza idonido inyuma ya kano karuhuko. Ikaze mwiriwe na mwaramutse bivanye umwe wese aho aherereye ndabakengurukire cyane mwebwe musanzwe mukurikirana ibiganiro nabo sesanguzi bica kuri nombonesha kure yanyu Fleury Podcast TV muri mu gihugu cy'u Burundi mu karere ka EAC Afrika Asia Amerika Iburayi eka n'isi nzima muri rusangi amakuru n'ubusesanguzi byacu byo kuri no munsi wa gatanu igenekerezo rya 20 ukwezi n'ukwa kabiri umwaka no 2026 reka tuyahere neza na neza hariya mu misozi miremire hariya muri Haut Plateau neza na neza mu Minembwe aho dusanzwe tugaragarizwa canke twumvishwa amarira yizimbwebwe za Sarambwe zirira zitakamba ko zirenganwa amadrone bombarda abasivile ariko Wazalendo bariko barakora ibishoboka byose na FRDC n'abafatanya bikorwa babo uko bisanzwe intare hariya mu mashamba y'uburasirazuba bwa Kongo bariko barakora ibishoboka byose bashira ku mugaragaro ko abene gihugu ba Minembwe nk'ibice 95 kwijana baba bafise ibigwanisho. Iyi ni video canke ni reresi igaragaza umunyokuru w'imyaka 70 kuduga afatanwe inkoho zirenga zingahe kandi akavuga ko inkoho imwe yayiguze amafaranga ari hagati ya 50 n'ijana arabazwa ibibazo bigenda bitandukanye muramwiyumvira ni conversation hagati ya Wazalendo n'uyo munyamurenge kazi uwo mubibi iri mu Giswahili ndizera neza ko tuza kujana 5 kuri 5 wote kwikama wote Kuyama Nangona Simama hapa mama. Simama hata hayo kama nzuri wewe peke yako. Funga kamba. Sasa. Leta kamba, leta ngasi. Malembe tika nani? Moyo na desode boy pourquoi dit? Mama. Hapana acha wewe tosha kamba. Mama. Ile mdogo anatosha. Bobi na porte to hii mwana na jeti.
Ile bunduki unaipata namna gani? Sema na nguvu. Kilifanya kumore. Akanikushia kanzu. Na shuka. Kule hapa mzinga. Akaniuliza mama, unaweza kunipatia miaka moja bunduki? Akamuuliza hivi, sasa wewe unaacha kazi? Utauzisha mtere gani? Sasa hiyo bunduki ni yako? Kata telefoni. Akasema ni yako. Kamata tu hayo mama. Kisha ananiambia kaniuzia mkasikilizana pesa ngapi? Yeye 100. Ulishampa ngapi? 15. Unampa 15. Ulishampa 15. Ingine utamupa siku gani? Yeye. Na anasimulielewana utamupa siku gani? Alikuwa anasema atakamata kesho. Kesho ndio ungemupa. Sasa bunduki ungefanya nini? Nani alikutuma kuuza? Sasa yeye alituma kama pamoja. Ndio nasema mwenyewe alikuambia umuuzie hayo ni nani? Sio mpaka. Yeye alituma ni msafiri. Ndio unaona ranguraka kisha unauzisha. Yeye aliniambia, mimi namwambia sinjua tabia bunduki. Bo au vijio uliviuza namna gani? Nyangula hayo tu. Uliviuza namna gani na wao vijio? Sindio alinituma. Nani alikutuma sasa kuuza? Yeye ndio aliuzisha, nani ndio mwenyewe alikutuma kuuza? Yeye alikuwa ananiambia nimtafute. Yes, ndibaza ko muhejeje kwiyumvira ubwanyu ibivugiwe muri Noreresi aho wazarendo bagerageje kubaza uno munyokuru inkoho wayikuye he, niyo naguze, wayiguza ngahe. Twavuganye namwe neyo amafaranga ijana y'amakongomani. Narimaze kumuha avance ya 50 y'amahera 50. Narindindiriye ko ndayamarira. Uzoyamarira ryari? Nzoyamarira ku munsi wejo, niko twari twavuganye. Iyi video yafashwe ku munsi wejo, ngira ariko yamarira uno munsi canka kayamarira ejo kuwa gatandatu. Murumva inkoho ko ziko ziragurwa amafaranga make cyane. Yabajijwe ati urayikoresha canke uyigura uyiha abasoda bo muri twigwaneho. Inyishu yagiye aratanga ndibaza ko mwazikurikiranye 5-5. Tukiri hariya nyene mu burasirazuba bwa Kongo, Felix Tshisekedi nyene cubahiro umukuru w'igihugu wa RDC mumwe mu birombwe canke muri imwe mu nganzo yemereye leta zunze ubumwe za Amerika mu masezerano bagiraniye yo gucukura no gucuruza ubutare bw'abakobalte na manikere n'ibindi byinshi biri hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Murabizi ko hari hasanzwe hari ibice biregera ku 75 by'ubutare bukoze canke bwotunga isi yose. Nico gituma Kongo benshi avuga ati nta mahoro azigira abonekayo. Tshisekedi yagize kuno avuga ati ikirombwe ca mbere canke inganzo ya mbere ntanguye guha leta zunze ubumwe za Amerika nimwe muzo azoha leta zunze ubumwe za Amerika bivanye n'amasezerano basinye. Aya murayazi yasinwe iruhande y'amasezerano y'amahoro yasinwe muri leta zunze ubumwe za Amerika, yongera araza arasinirwa mu burasirazuba bwa Kongo hari Kinshasa ku mugwa mukuru wa RDC. Amasezerano rero Tshisekedi yikomye ari inyiganza leta yiwe, bavuga ati hehe mu guha leta zunze ubumwe za Amerika, baca bavuga ati hera imasisi neza na neza muri site minier yahitwa Rubaya. Aha rero hari polemique, hari amajambo menshi. AFC M23 bikazanuye basohora itangazo bavuga ati Tshisekedi na leta yiwe twibaza ko bitameze neza kuko ivyo barimwo ni diri yo gushaka kugaragaza ko bafise ngo inguvu na majambo ya AFC M23 RDF inkotanyi abasogose. Ngo Tshisekedi ngo akaragaragariza inguvu amahanga cyane leta zunze ubumwe za Amerika n'abakiriya basanzwe bashora cyane babagurira ubwo butare canke ibihugu bisanzwe ama puissance mondiale asanzwe akeneye ubwo butare. Ngo Tshisekedi rero ariko bitamugikiriza na leta yiwe n'abamukikuje bakavuga ati twe duvise ubutare mukeneye mwisi, bwaba bakora amabateri y'amatelefone, bwaba buvamwe bateri y'amaordinatere, bwabo buvamwo ibikoresho bimwe bikora indege, byaba bivamwo ibi byose muri ko murabona ibikoresho bigezweho by'imishwarara y'izuba eka nibindi. Ubwo butare bwinshi nkuko nabibabwiye pourcentage nini iva mu burasirazuba bwa Kongo. Tshisekedi ababwira ati umviriza twebwe nimugira ibintu nibi hama natwe tubaronse buno butare kuko nitwe tubufise kandi dushaka bice mu masezerano, muce mu muryango mukuru, mureke kuguma muca mucanzo hariya hakujya ya Kanyaru mu Rwanda.
Tshisekedi rero agize kuno yabwiye Donald Trump na leta zunze ubumwe za Amerika muri rusangi ati muri bimwe mu nganzo tuzobaha canke tubahaye ni irubaya, ni inganzo y'irubaya. Aha naho hakaba hari mu maboko yizi mbwebwe za Sarambwe RDF abasokozi twigwaneho AFC M23 babona bo bumvise ko Tshisekedi yamaze gutanga iyo site minier baca baja kwandika itangazo barasemerera ku mbuga ngurukana bumenyi baravuga ati mbega Tshisekedi atanga gute ikirombwe canke inganzo itari mu minwe yiwe ngo hano hari gutanga AFC M23 kuko niyo ihafise. Hari polemique nyinshi, hari amajambo menshi, bakavuga leta zunze ubumwe za Amerika kuba Tshisekedi yahaye, bamwe bakavuga ati ni buntu bw'ubugabo, Tshisekedi yumviriye neza, n'umuntu yashatse muri babihuse gutahura uko je nagiye hagati ndabijonga. Bamwe batahuye ko Tshisekedi afise ubwenge bwinshi na leta yiwe mu kuja ku exposa AFC M23 mbwebwe za Sarambwe imbere ya leta zunze ubumwe za Amerika, kuko biyumvira ko ahaye leta zunze ubumwe za Amerika ico kirombwe c'irubaya, iyo nganzo y'Imasisi, leta zunze ubumwe za Amerika izoca ruruka ikoreshe Delta Force canke Special Commando, bagende bababwira ati ubwa mbere bazobabwira ati nimutubisaho bahaduhaye, banse hama leta zunze ubumwe za Amerika ngo irungike Special Commandos canke za Delta Force canke n'ibindi byinshi basanzwe bafise, hama bahigarurize mu nzira z'inguvu. Abandi nabo ahibambewe, ahubwo iyindi option ishoboka ya AFC M23 kuri leta zunze ubumwe za Amerika nuko AFC M23 mu gihe ihafise batarahasohoka ngo hariho possibility zuko bo negosia na leta zunze ubumwe za Amerika, akavuga ati nivyo bahaguhaye ariko nitwe tuhafise mu maboko, nitwe tunegosia procedure zo kubandanya dukorana hano, ukungere muzohacukura, ukungere muzoriha amakori n'ibindi bigenda bitandukanye. Ngo narijya kubgabo AFC M23 ivuga ko narijya ari ivyo birombwe canke izo nganzo ziri mu maboko ya AFC M23 ngo nizo bari basanzwe ko bakuramwo ubutare, baravyemera ko ariko baracukura ubutare, ngo ariko amafaranga avamwe ngo kare bariko barubakisha ngo iyo miji ya Goma na Bukavu ngo bongera bakoza ibindi bigenda bitandukanye. Ntituzi rero uko bigiye kurangira mu gihe Kongo canke Tshisekedi yahejeje affaire avuga ati jewe amasezerano twasinaniye y'ubutare naguhaye inganzo y'irubaya hariya Imasisi. Ino nganzo rero y'irubaya naho bayihaye leta zunze ubumwe za Amerika ngo hari amabesoin, hari uburyo investissement bisaba nizihe mu masezerano canke mu vyashikirijwe na leta ya Kongo, bavuga ko iyo nganzo y'irubaya ikeneye hagati y'imiliyoni 50 n'imiliyoni 100 z'amadolari ngo kugira bayimodernize, bashiremo ibintu bira update, ibintu bigezweho kubijanye no gucukura ku masite minier, kuko haro uburyo bushasha buko burashigwaho buriko burabacreer bijanye na informatique, bijanye na mécanisme d'exploitation n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Rero Tshisekedi mu vyo yahaye leta zunze ya Amerika yarababwiye ko aho hantu hakeneye imiliyoni ziri hagati ya 50 n'imiliyoni 100 z'amadolari y'abanyamerika. Uko niko vyifashe rero, haracari imvururu, nituzi ko leta zunze za Amerika izoza mu nzira iri pacifique canke izohitamwo gukoresha imbaraga isanzwe ifise. Nkuko rero twebabwiye mu ntangamarara tuve mu burasirazuba bwa Kongo tugaruke hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, nkuko bisanzwe umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye yarakishikiriye amabanga kuva itariki 14 z'uku kwezi turimwo uno mwaka nyene hari ya Addis Abeba muri Ethiopia yo kuyobora canke guserukira ubumwe bwa bihugu vya Afrika, ariko kuyobora Afrika biciye muri Union Africaine. Vyifashe gute? Uburundi bwarakiriye kuva ku munsi wejo officiellement twarabonye amadelegation ashika hano akakigwa n'umukuru w'igihugu eka n'izindi ndongozi basanzwe basangiye kuyobora igihugu cyacu cy'u Burundi, harimwo komiseri wa Union Européenne urya mudamu ndibaza ko mwamubonye, hanyuma haraza n'indi delegation itumwe na Union Africaine cane uwitwa Dr Mamadou Tangara canke Tangara biravana kuko si umurundi ariko ugisomye nk'ikirundi ni Tangara. Dr Mamadou Tangara, représentant spécial de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Uyo akaba yari mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, akaba yarakiriwe, akaba ibiyago bayaze cane harimwo gufelicita
canke guha impundu gutera impundu no gukenguruka ubuyobozi bwa nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye kuva afata vola aratanga na message cane y'ivyo bihugu vyo muri Sahel. Ndabibutsa ko mu biganiro twagiye turabacishiriza hano ku mbuga ngurukana bumenyi za Flow Podcast TV twaramenyesheje ko mu bijanye n'abo ariko baravuga ko kuyobora Union Africaine ari ibintu bisanzwe, ari ubuyobozi buzunguruka nibiki, ariko naganda babwire ko iruhande y'ubuyobozi bwa Union Africaine yakiriye nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yarasanzwe ari envoyé spécial wa Union Africaine. Bisigura ko kwizegwa naho bo babatora canke bagakora ivyo mwe mwiyumvira, ariko icizere cyo yarasanzwe agifitiye. Iyumvire mu bihugu 55 bagatora igihugu cy'u Burundi, ntibatoye ikindi gihugu, ntibatoye Kenya, ntibatoye Tanzania, ntibatoye za Somalia, ntibatoye za Algeria, Egypte, Maroc n'ibindi bihugu bigenda bitandukanye, za Senegal, ariko bagiye gutora igihugu kiri mu burasirazuba bwa Afrika kugira kije guhuza ibihugu biri hariya muri Sahel, ibihugu vya AES. Aha naho tuhaba harimwo Burkina Faso, Mali na Niger. Burkina Faso, Mali, Niger, rero igihugu kimwe muri ivyo haba niko akaba arico caserukiwe hano, akongera akabaje aserukira n'ivyo byose byo muri Sahel. Uyu ni Dr Mamadou Tangara. Reka dushirufate kano kanya tubashiremwo aka video canka kareresi kuko ngene yakiriwe n'ijambo yashikirije hano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, hanyuma dutere turangiza ano makuru yacu yamo kino gitondo kuri no munsi wa gatanu n'igenekerezo rya 20 ukwezi kwa kabiri umwaka no 2026. Tout d'abord, je tiens à remercier son Excellence le Président Evariste Ndayishimiye, Président de la République du Burundi et Président en exercice de l'Union africaine. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le Président avec mon grand frère et ami, le haut représentant pour la région des Grands Lacs. Mais l'audience a surtout consisté à parler du Sahel. Vous n'êtes pas sans savoir que le Président, avant d'être placé à la tête de l'Union africaine, était l'envoyé spécial pour le Sahel. Donc je suis venu prendre des conseils auprès de lui pour l'avenir. Et j'ai été réconforté d'avoir rencontré un homme très sage, qui a une très belle et bonne lecture de la situation, qui a une analyse très pertinente de la situation. Et je pense qu'avec lui, on pourra trouver des solutions. Je me rappelle quand il était à la réunion de la CEDEAO, il avait tiré sur la sonnette d'alarme en prônant le dialogue, en demandant à ce qu'on ne transforme pas un chat en un lion. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous sommes convaincus que pour trouver la solution dans le Sahel, il faut qu'on se retrouve autour d'une table, qu'on puisse dialoguer dans le respect et de travailler avec ceux qui aujourd'hui de facto dirigent ces pays, parce qu'on ne peut pas trouver de solution sans parler à ceux qui dirigent ces pays. Comme le disent les Nigérians, on a beau aimer une personne, on ne peut pas raser sa tête à son absence. Donc, le président est très clair sur la nécessité d'avoir un dialogue, et le dialogue nous permettra de trouver une solution. Twongera turangiza tubamenyesha ko nta Flow Podcast TV atamwebwe, kandi dubandanye twifuriza amafungo meza impande zose zibiri, abakirisu eka n'abayisilamu, kuko amafungo yatanguriye igenekerezo rimwe. Twizere ko biko bigenda neza, kandi tubifuriza ikarema nziza eka na Ramadan Karim ku bayisilamu. Ciao ciao.